n'abarara ku bikarato mu gisagara murazi turiko turabafasha tubakureyo tugende kubafata neza turabingene boshobora nabo kwiteza imbere mugabo je ndabwire ni murabe Uburundi ingene bwari bumeze mu 2005 musubiza amaso inyuma kugira ngo muce mubona aho mugeze mumbwire umutahe mwatanguje mu 2005 no wuhe ko twahereye kubusa twari twambaye imishambara twari imisaya yari yarahomvaguritse twari tugwaye kwashi ntitwagira aho tuba nta mutahe twatanguje rabo no musi ugenda urabe hamwe twita mu rutoki ubu kugira uronke inzu ya nyakatsi nigikogwa uratembe none kuva igitego gushike Bujumbura so mwaciye mwabonye inzu za nyakatsi zingahe ziharure bura mugane mwibuke mu 2010 mu 2008 twari yumvira tuti mbega izi nyakatsi zizohera gute ico gihe ko atawabajije ati none we ubona mu mwaka wa 2023 abantu bazafise inzu z'amabati uravye ingene baba muri nyakatsi vyose nishaka uno musa abarundi bose bava hasi ubunebwe bugahera bakumva ko bafise iyo bariko baraja ndabwije ukuri nta n'imyaka 5 yohera tudashitse kuri ibi dukeneye mu mwaka wa 2040 je ndabona yuko abarundi bokura amaboko mu mpuzu bunyene bagakoresha umutahe bafise umunsi mu mwaka wa 2030 tuba twabishitseko muge kintu kibaho n'umutima kuko umuntu kuba afise nk'inka zitana gacavuga yuko afise akabuguma arakenye urumva we uzi kwa kenye kuko nivyo yakubwiye none kutamenya mu nzu y'uwundi umuntu arashobora kuba afise imodoka kubera adafise Jeep V8 afise Probox agaca kubwira kwa Kenya none we kutamunzi ucuvuga ngo numukene ngo none ubona muri ibuka mu 2005 mu 2005 abene gihugu mu kwiyunguruza bafata ama taxi vero uno muso ufashe taxi vero baramutwenga amahera yakuye he kugenda na taxi vero uno musi wumva abene gihugu ariko bararira ibinyobwa vya Brarudi ko bitaza nuko bafise amahera yo kubigura muguga cuvuga ngo nabakene ucuvuga ko arabakene genda urabu tudugu budutahamwe mwita mu rutoki muraba amapikipiki atahamwe bita mu rutoki umenga utafise pikipiki ikinga umenga uri umworo rero ndagenda baremeshe nta bukene buhari nitwebwe twabushize mu mitwe yacu umuntu uraja kumuramutsa guha inkoko n'igitoki bigugwa ngahe bije akadaga cabwira kwa Kenya twarumvise umuntu afata noneho namwe muramubibona agiye muri Bujumbura akugemurira isake n'igitoki kinini cy'amahando ntagemura gitoyi agiye muri c'amahando nka 10 hanyuma ashitse agaca kubwira ngo burya rero singira itike yo kuduka ndo mukene ntuze umuntu ivyo vyonyene bigugwa amarata ari munsi y'ibihumbi 30 mwagaca kubwira ko ari umukene kubera iki hari abantu batwigishije yo kutagira amahera ntaco bufise kandi ayo mahera mu bisanzwe yarayo kugura ivyo kurya yarayo gupanga inzu yarayo kwambara yarayo kujana abana kwishuri none wariye amahera yo kurya yakeneye kuki ufise injya niki rero turiko turigisha burya turiko turigisha kugira ngo abantu babanze ivyo bintu vyo mu mutwe kuko byari wigeze kunyandikira mbwira yuko akeneye mutahe kugira atere imbere yuko akenye hamancha ndamubwira ntere mutahe si munini ntibujya naho wotanguze dukwavu tubiri ni umezi atarenga 6 uzofisa amahera uyaharura ngo rutwo dukwavu tubiri tugugwa ngahe n'imiburi ntije mfashe yuko niba ari menshi n'ibihumbi 100 wega ibihumbi 100 nivyo mbuze niyo telefone ufise igugwa ngahe ayo mayinite ugumugura yo kunyandikira message bigugwa ngahe abarundi barazi kwica umwano mu byo bafise kuko abonye ufise telefone nabashaka gutunga telefone agaca avuga ko ari umukene kandi afise ya telefone niyo ngorane ihari reka rero dukangura umuzirikanyi abantu bamenye carico iburaya ni telefone ugira uyitungira uja kugopesha burya abantu nuko mutatembera ngo murabe twebwe dutembera tukabibana mugana bonye n'abarundi batembera ntibiga bigira nyene kunezerwa yarose freedom mission ntagenda yize muri ico gihugu yagiye ariko je yongeye mu kindi gihugu emwe simva yo ntize
mfuma niga kukanu gatoya naragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icigwa nahakuye natumye ntigenda mu ngurire ivoka bayiguza $5 kagavoka gatoya javuga none ndayifise muhira sifise $5 ko jewe ntarinda kuruha fise ibiti birenga 100 vy'amavoka mu rugi wanje honyene fise ibiti 7 vy'amavoka cyase nigira muri ivoka none wumva fise amaherangana iki mwivyo umenga sishaka kubona ko ari itunga fise rero abarundi nagenda abwira itunga ryanyu kubona ucana ku irobine ukavoma amazi ugacuyanwa utarishe kubona uja munsi y'urugo gaca igitoki ukakirya atamahera wagiye kugisumisha ugasoroma ikijumbu ugasoroma irengarenga ugasoroma igitunguru ukaryama mumenye kwirya ritunga n'amahera mufise rero uwo utahe rero mufise ubu rero tukamishe je mparambaza ikibazo ni mbega hari uwubaka inzu y'amabati yarayobusa hari ahantu hari inyuma cyane ndatembera igihugu kari jewe ahantu hose nciye ngenda ndaraba singenda ndaba mu modoka indani ngenda ndaraba inyuma nabijya baza baragira ngo ntubone ngo abantu ntibakubone je namanirirwa ndababwira none nkeneye ko ndababona nabo bakambona ndavye umunsi umwe nagiye mbona ahantu hari quartier shasha mugende imwaro uri mu kibumbu kuri paruwasi kibumbu curaba hakurya uraba nk'uraba mu kayogwe murabe ahantu hari quartier shasha none ayo samahera abantu bungutse bayakuye amajahe yo kubaka quartier shasha inzu nziza itahoraho byerekana rero yuko umutahe turawufise utwoce uwo mutahe tuwungukisha tukawukamisha mwoza mubona twateye imbere ariko tuzokwigisha ingene abarundi bokora nko kugira amahera ugacuja kubaka inzigira gatatu irunguka ariko iyo wafata ayo mahera wubakishije inzu ugacuya koresha umugambi uwo mugambi wo kubaka inzu nziza cyane na rutiyo mugabo wubatse inzu uhereye aho nyene ntori kurarubona iyoja wubaka inzigira gatatu ufise umugore umwe ntububone iyoja rero abarundi turacahumye dukanure tubone ko rushaka gukora imigambi iduteza imbere aho nico novuga hanyuma ikigira gatatu mwabajije ikijanye nibi irivumwe ry'umugabo n'umugabo ngo barongorane umugore n'umugore barongorana mwavuze ngo ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitegeza gukurikiza uwo mugambi bitawemeye ko atamfashanyo bazoronka barayitwima ndababwije ukuri ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana muri buke byashikiye Sodoma na Gomora Imana hari igite bigikavuga iti jewe be muravyibuka ingene yazanye umwuzure ingene Sodoma na Gomora vyabaye Imana harateye igira avuga ngo ndicuza kubona nararemye umuntu Imana yarakuremye irema umugabo n'umugore kugira ngo bubakane hanyuma barondoke none yese dushaka kuyica ibise y'Imana atari twayiremye nico gituma iki niki kiri kibazo mu Burundi je ku bwangingo mba nibaza ko mwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta gicumuro baba bakoze nibitera so je mbere no kubivuga sindavyumva ko nkuye no kubivuga ni jambo rigoye no gusohora mu kanwa k'umurundi tuzi aho Uburundi bwemera Imana kuva bubaho bwemera Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi Imana rurema Imana itanga vyose twese tuyemera kuva kuri basogokuruza ugacufata uno munsi ngo Imana uze ngo wumvirije abo shetani yamaze kwizizira ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani ni Imana uhisemwe iki je mpisemwe Imana ushaka gutora shetani nacaja muri ivyo bihuga beyo ahubwo nibaza ko bawe mwavuga bahorumbira kuja hanze bagiye kwakira iyo migenzo baraherayo ntibatuzanire n'uri hanze ntazatuzanire ico rero nico no kivuga ko haba mwavuze urwego rw'igipolisi cyo kugwanya ibiturire yuko rutagira iyo ruja niyo hari umuronda buri yaja niyo yafa mu bisanzwe urwego rw'ubutungane erega ingorane twebwe turambura n'impaka ubutegetsi urwego rw'ubutungane
none uri igiturire n'uwishe umuntu bose bakoze bibi so utungane no ruteza kubacira urubanza kweke bacava ngo biturabikuyeho ngo nibije ngo mu bushikiranganje bw'intwari ibereye ngwe binavyo nkaje murabona ko ubutungane bwari bwarasambutse cende ko ndabusana sana mu butungane hariho abashingwa manza hariho abacamanza none hariho inzego ziperereza turafise igipolisi girondera amabi yose abera mu gihugu police judiciaire none si wonyene uri igiturire wewe bacavuga ngo binda bihevye igipolisi kiriho hakaba inyamiramabi murumva ni inyamiramabi irabikibi cyose hanyuma hariho abo bajejwe gushikiriza imanza ubutungane Parquet General de la République ijeje guperereza amabi yose abera mu gihugu bakabashengeza imbere bucamanza hariho ubucamanza bucurubanza je niyumvira ko birakwiye ahubwo vuga uti mu Burundi umuntu abaho ahembwe na leta none bahembwa nande vugisha ukuri ibi byo guca impande je sinca impande uvuga uti babaye abande bagiye gupfa n'inzara